Ndabaramukije mwese bakunzi bacu bo kuri SymphoLine Média muri kumwe na SymphoLine. Uyu munsi nashaka tuganire kwiki kibazo kwiki cigwa gifise ijambo ry'umutwe agakiza kawe kari mu minwe yawe. Kwiki cigwa nashaka tuganire yuko wewe mugenzi uriko uranyumviriza niba witeze yuko hari uwuzoza kugukiza, nibaza yuko uzotegereza ukaruha cyane gose kuko ntawe uzoza kugukiza atari wewe nyene. Ni ukuvuga yuko ibibazo vyawe vyose ufise mu minwe yawe ni utegereza kubitorera inyishu, ahasigaye n'abandi bakaza baza gushigikira mugabo wabitoreye inyishu. Ico twoganirako rero ni iki gikurikira, nuko inkuru nziza nokuzanira burya ubuzima bw'iwawe ni ubutegura, ni ubushira ku murongo, hanyuma ugashobora kuzobutegekanya kukabutegeka n'ukuntu buzogende. Naco gituma rero burya ibintu vyose vyiza vyose wipfuza kuri wewe nyene, ku muryango wawe, ku gihugu no ku bandi, ari utegerezwa kubifata mu ntoki mu biganza vyawe, akaba ariho ushobora kubishira. Ahasigaye ukamuvyihweza buri munsi, urashobora kuvuga ati jewe nteza gukora ibi kugira nshobore gushika kuco nipfuza. Rero ikibazo si umwanya, ikibazo ni wewe nyene uteza gufata ingingo, iyo ngingo ukayishira mu ngiro. Naco gituma mu cigwa kizokurikira nshaka kuzokubwira ku bijanye no kwandika ivyo wiyumviriye ukumva yuko ushaka kuzobikora, uvyandika ahantu wame uvyihweza buri munsi. Rero ico noguhanura nk'impanuro, noguhanura yuko burya ibintu vyose nuhere aho uri, utanguze uburyo ufise, kandi mwubwo buryo ufise ubutanguze utinona ngo mbega ko ntanguje umutahe muto, kuko burya gato nagakura hasigaye, kuko burya buke bugeza musiba ku mugezi. Ni navyo bizotuma ushobora gushika kure mu gihe wagize intango, naho n'abandi bazoza gushikira ku vyo ugezeko. Rero kwico navuga yuko ntuzokwitege abaza gutera intege ataco wakoze, abaza bakubwira ngo tangura iki ataco wewe wigeze wiyumvira. Mwico gihe nta n'intege uzokwigira ugishiramwo kugira ushobore kubikora. Rero nkuko twama tuganira, niba wewe wumva yuko hari uwundi muntu azaza kubikora kuvyo wipfuza gushikako ku ruhande rwawe, rero bandaguhebuje hakiri kare kugira ube urafata ingingo hakiri kare, ugashobora kugira witeze imbere wenyene. Kugira rero ugukiza uzogukiza, donc umuntu uzogukiza utangura hakiri kare ukabushira mu ngiro wenyene, ahasigaye ugaca ukorerako. Naho uzosaba n'ugufasha, ugasaba ubufasha mugabo wenyene wamaze gutangura, ukerekana igikorwa umaze gutangura. Rero shira kumwete utangure, ahasigaye uzogera kure. Yego, naho twagomba tugeze ingingo rero ufata uyu munsi izokubera umugisha muri kazoza kawe. Yego, ndagenda bashimire kubona mwashoboye kudukurikirana ku iki kinyamakuru ca SymphoLine Média. Yego, ibiganiro tugiye kuzoza turacishaho ibiganiro vy'ikirundi tuganira ku cigwa kimwe kimwe kugira dushobore kugera kure, duhindure ivyiyumviro vyacu, dushobore kwiteza imbere no kubona kazoza mu myaka iri imbere. Kuko jewe nariyumviriye nintabikora ndazobikora mu kibanza canje, ndazobikora ku ruhande rw'umuryango wanje. Ntegeza gutanga akarorero uko ariko kose, uko ndabivuga mu kirundi, niba ari kirundi kivanganye n'izindi ndimi, ariko uzokumva azokumviriza, kandi ushaka gukora n'ushaka kugera kure ntikizobuza yuko akura mu cigwa gishobora kumufasha mu buzima. Ndabashimiye cyane, wumva bimufashije ntatinye ukunda canke ashobore gushirako nawe ico yiyumvira, canke abisangize n'abandi yiyumvira ko vyoshobora gufasha mu buzima. Ndabashimiye cyane mwakoze kudukurikirana kuri SymphoLine Média. Ni ibiganiro bitegurwa na Centre HakiMotivAction, ari nayo itegura ivyigwa byose byo muri SymphoLine Média. Murakoze, naho gutaha.
SymphoLine Média. HakiMotivAction. Guhimiriza, gukangura, kubaka. Twese hamwe tubake umuryango wa SymphoLine Média.